Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubara natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri nombonesha kuri yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwe tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi akaba ari amakuru tuzagorako kuri vyinshi bitandukanye biba biriko biravugwa nko mu gisata ca politike, intwari bereye, ubutungane, agataya kazi na muntu ndetse n'ibindi vyinshi biriko biravugwa bigezwe ko mu gihugu ndetse no mu makungu. Ndabaye kazi rero mwe mubara natwe umunsi ku munsi makuru n'ibiganiro tubashikiriza muherereye nga mu gihugu c'u Burundi mu ntara zose ukari zitanu, abari mu bisagara bitandukanye bigize igihugu, abadukurikirana baherereye mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko, abari mu makungu ya kure, mwese ndabaye kaze kandi mbakengurukira ko tubana umunsi ku munsi makuru n'ibiganiro tubashikiriza. Sirimwe si kabiri ivyagiye biragaragara hano kwisi cyane cyane bikibonekeza ku mugabane wa Afrika, aho abakenyezi b'abakuru b'ibihugu cyangwa se abatambukanye b'abakuru b'ibihugu bakwegera abagabo babo mu mabanga babaratorewe n'abene gihugu yo kubatwara muri manda runaka. Vyagiye biragaragara rero ndetse no mu bihugu bibanyi byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko naho vyagiye biribonekeza cyane, ariko aho vyagiye bigaragara cyane ni ku mugabane wa Afrika. Bamwe mu basasanguzi rero mu vya politike banakurikirana hafi vy'u Burundi bavuga ko Angelina Ndayishimiye nawe ashobora kuzokwegera umugabo we ku butegetsi. Ni mu gihe batanguye no kumwita Marshal President. Ibi bakabivuga bavuga ko nta wundi numwe afise ubushobozi nk'ubwa Angelina Ndayishimiye mu gihugu cyose c'u Burundi, ngo yaba umukuru w'igihugu, yaba umukuru w'igisirikare, yaba umukuru w'umugambwe CNDD-FDD, yaba umukuru w'Banki Nkuru y'Igihugu, yaba umukuru wa OBR, yaba umukuru w'iperereza, ngo nta numwe anganya ubushobozi n'uyu mukenyezi. Igisata cyose ashatse aragitegeka bigakunda, uwo ashatse baramuha akazi canke bakamukura, ategetse ko amafaranga akoreshwa nta uharira. Uyu ngafise ububasha bwo guhindura inzego zimwe zimwe uko zigunganije, bikaba akarorero k'ivyashikiye igisata cyo gufatana mu nda. Abashikiranganji adashaka barabogozwa, aratanga amategeko ku nzego z'iperereza, uwo adashaka bakamukorerako. Uwo presidence guha umubonano mu biro, umugore amutuma ko muhira, Perezida agataha amusangaho, maze ivyo mu biro bigahinduka ivyo muhira. Muri BRB ni kuvuga mu Banki Nkuru y'Igihugu ho arategeka bikaba. Mu kigo kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi OBR akora ivyo ashatse. Amasoko ya leta yiha ayashatse. Ni mu gihe umukuru w'igihugu no mu gihe umukuru w'igihugu abatavyemeye, ababizi ni muri seni. Ubu ibisata vyawo ni vyose vyiga kumushimisha kugira ababitwara babe baramaze kabiri. Abaserukira Burundi mu makungu bose bagategekwa kurondera inzego zishobora kumuha ubushimwe, utamushimishije nawe akugwa ubutarariye. Abana biwe niwe ategeka ibisata bibakoresha canke bibaha amafaranga. Ni mugihe kandi bivugwa yuko abaserukira Burundi mu makungu atakandi kazi baba bafise gakomeye gasumba kumuronderera ubushimwe. Muri uyu mwaka afisemwo ubushimwe tutoharura. Nko muri ntwarante uyu mwaka w'2026 yahawe agashimwe k'umukenyezi w'akarorero mu Burundi. Muri Rusama uyu mwaka yahawe agashimwe k'umukenyezi w'akarorero. Muri Mukakaro uyu mwaka w'2026 yahawe agashimwe ka New Africaine nk'akarorero mu kwigisha bigeme. Muri Mukakaro uyu mwaka yahawe agashimwe k'ishiramwe rya ONU muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika New York, aho kandi binavuga ko userukira Burundi muri ONU asabwa buri mwaka gutanga izina rya Angelina Ndayishimiye mu bashobora kuronka ubushimwe. Subwo gusa kuko no muri Mukakaro uyu mwaka yarongeye aronswa kandi gashimwe, na gashimwe yahawe kitiriwe Global Health Award. Umukuru w'igihugu ngasigaye muvugizi wa Angelina Ndayishimiye. Ubu nta jambo akivuga imbere y'ahakoraniye abarundi benshi, ntagana atavuze ibitangaza by'umukenyezi wiwe. Kuva Angelina Ndayishimiye aronse ubushimwe aherutse gutahana inzego nyinshi z'igihugu zawe itegeko ryo gusora amatangazo yo kumukeza. Muri televiziyo y'igihugu abategetsi barakuranwa gusoma amatangazo avuga ingene uyu mukenyezi ari gitangaza cimboneka rimwe mu gihugu. Urugendo rwo kuja kuzana buno bushimwe kandi bubiri bwasavye gukota indege yo mu gihugu ca Turukiya ku mafaranga agera ku $500,000, no kuvuga imiliyari 2 n'igice z'amarundi.
atashe yakiriwe na baburamatari bose b'u Burundi, abategetsi bo hejuru bose n'abakenyezi babo be murantunge, abategetsi bo hejuru bose b'abakenyezi be n'abatambukanyi b'abategetsi bo hejuru. Hanyuma akwira igisagara ca Bujumbura ahimbazwa mu modoka iciye hafi miliyaridi 2 z'amarundi. Ubushimwe bw'uyu mukenyezi ngo bushobora kuba bwaratwaye igihugu amafaranga atari munsi y'imiliyaridi 5 nk'uko abazi ivy'ibiharuro babivuga. Benshi rero bakaba baratanguye kumutazira Marshal President. Ibi bakabikora bashaka kwerekana ubushobozi budasanzwe uyu muntu ageze ko mu Burundi. Agashimwe ko mu Bwongereza tukabibutsa ko katatanzwe n'inama nshinga amateka y'Ubwongereza nk'uko vyabwiwe abarundi, katanzwe n'ishiramwe ry'abadandaza ryitwa WBR Corp UK Limited, katangiwe mu ngoro y'inama nshinga amateka ikoreramwo kubera haba hari umushinga amateka yemeye kwitwa Paris w'ivyo birori. Ni ikibanza gikotwa, ntabwo ari inama nshinga amateka yari yagiye kukamuha. Ibi rero benshi bakavuga ko ari ibintu bidasanzwe bitigeze binabaho mu mateka y'igihugu cy'u Burundi, kubonaho baburamatari bose n'abakenyezi babo be n'abatambukanyi b'abategetsi bakomenga mu gihugu cy'u Burundi baje kwakira umutegetsi mugenzi wabo avuye hanze y'igihugu cy'u Burundi. Ni ukuvuga ko na president ubwiwe ivyo bitari vyamukorerwa. Iyo bigatuma tuza gutanga karorero ka bamwe mu bafasoni b'abakuru b'ibihugu bakwegeye abagabo babo, cyane cyane ivyo bikaba vyarabaye kubera kwivanga cyane mu kazi k'umukuru w'igihugu. Ubundi kibanza cy'umufasoni w'umukuru w'igihugu ni kibanza kigoye cyane. Igihugu n'amakungu biramwuba nka Premier Dame, ariko ntabo basha amategeko mu bijanye no kurongora igihugu. Uyu amenya vyinshi cyane mu mabanga y'igihugu. Haramwikundwa akaza ko kugira abavugire ku mugabo, yamara impuhwe zibishobora gushikira umugabo wiwe narirya bishobora no guhitana umuryango we wose. Hari abakenyezi rero babiryohererwamwo cyane, bagakunda ivyubaro no gusayangana, bagakwegera abagabo babo mu konona amatungo y'igihugu, ndetse hari n'ababipfuza kugira inguvu nyinshi bakinjirira umugabo mu mabanga bakamucunga bakoresheje inshuti zabo mu butegetsi. Bene abo rero bakwega amashari y'abakorana n'umukuru w'igihugu bakaruhira kumukwegera. Hari abandi bakenyezi bakunda amahera cyane ku buryo bakoresha ico kibanza mu kwigarurira ubutunzi bw'igihugu, munyuma bakipfuza gusubirira perezida aho. Abo rero nibo bambere batuma umugabo aheza nabi cyane. Nikadufata uturorero tw'abakenyezi b'abakuru b'ibihugu bakwegeye abagabo babo. Habanza Raila Ben Ali. Kugenekerezo y'indwi munyonyi umwaka w'1987 umushikiranganje wa mbere wa Tunisia General Zine El Abdine Ben Ali yaratembagaje ubutegetsi bwa president wa mbere wa Tunisia Habib Bourguiba. Ben Ali yarazwi cyane muri ico gihugu kuko yari yararongoye iperereza, ari umushikiranganje w'intwari hagati mu gihugu mbere yo kuba umushikiranganje wa mbere. Aho mu myaka za 80 rero niho yamenyana n'umukenyezi yitwa Raila Trabersi Bunga, bakora ubucuti bukomeye. Uyu mukenyezi yari umuntu akunda kwinezereza, bamutazira Raila Jean, bamwitirira inzoga ikaze bita Jean yakunda, ahandi bakamwita Raila Jean, bafatiye ku mapantaro yakunda kwambara y'amajinsi. Aho rero amenyaniye na General Ben Ali yahavuye yahukana mu rugo rwe rwa mbere. General Ben Ali yafashe ubutegetsi yubakanye n'umugore we wa mbere, ariko nawe yahavuye yahukana mu mwaka w'1988. Mu mwaka w'1992 President Ben Ali niho yubakana Chese na Raila Trabersi, bari basanzwe bafitaniye umwana. Amaze kuba umukenyezi w'umukuru w'igihugu rero, Raila Ben Ali yagiye arigarurira bukebuke k'ubutunzi bw'igihugu. Inyuma y'imyaka 18 ari Premier Dame, Raila Ben Ali yarafise mu minwe yiwe hafi ibintu byose byinjiza amafaranga menshi mu gihugu. Byari bigoye kubona igisata cy'ubutunzi bwa Tunisia atarafisemwo inguvu. Raila yashize umuryango we mu bisata byose by'ubutunzi no muri politike y'igihugu. Yari umukenyezi w'umukuru w'igihugu aguma aronka ubushimwe bwinshi cyane. Yafatwa nk'umugiraneza adasanzwe kubera yari arongoye amashirahamwe menshi yitwa ko afasha imfuvyi n'abakene. Yama mu ngendo aherekeza President Ben Ali canka kijana. Yari afise ibinyamakuru biguma bimwamamaza mu bihugu vyinshi by'Abarabu.
kuko mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka w'ibihumbi 2009 Raila Ben Ali yafashe umwanya munini cyane mu bimenyeshamakuru bituma batangura kumwikeka ko ariko ategura kuzosubirira Perezida Ben Ali yari yatanguye gusaza. Mu mwaka w'ibihumbi 2010 Raila Ben Ali yaharurwa mu Barabu 50 ba mbere bakomeye mu isi. Intwaro ya Ben Ali yahavuye itembagazwa mu myiyerekano y'abanyagihugu muri Nzeri umwaka w'ibihumbi 2011. Perezida Ben Ali n'umuryango bahungira muri Arabia Saudite. Kugeza ubu hariho umutahe mpuzamakungu urondera Raila Ben Ali kubera ubunyunyizi n'amabi vyamuranze. Mu vyakuye Ben Ali harimo ishavu Raila yateye igihugu ciwe mu kwigarurira ubutunzi bw'igihugu. Tukabandanya no kundagira kabiri ari we Grace Mugabe. Robert Gabriel Mugabe ni intwari yahabuje intayo yo kwikukira ya Zimbabwe mu mwaka w'igihumbi 1979. Bacikukira rero yabaye umushikiranganje wa mbere w'ico gihugu, yongera abaperezida wa Zimbabwe kuva mu mwaka w'igihumbi 1987 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2017. Muri iyo myaka Perezida Mugabe yarafise umwanditsi akora mu biri we, secretary yitwaga Grace Ntombizodwa Malufu yari yubakanye n'umudereva w'indege Stanley Goreraza. Grace yahavuye yahinduka inshuti idasanzwe ya sebuja Robert Mugabe, anamuvyarira abana babiri kandi yari acubakanye na Stanley Goreraza. Arahava arahukana mu mwaka w'igihumbi 1996. Umwaka nyene yaciye yubakana na Perezida Robert Gabriel Mugabe yari yapfakaye mu mwaka w'igihumbi 1992, aho Grace yari afise imyaka 31 mu gihe Robert Mugabe we yari afise imyaka 72. Amaze kuba umupfasoni w'umukuru w'igihugu, Grace Mugabe yamenyekanye nk'umuntu akunda ibintu bizinze cyane kuko yama mu ngendo mu mahanga kugura imyambaro, imigufu, ibidede n'amarori bizinze cyane. Ingendo ziwe zatwara amamiliyoni y'amadolari mu gihugu ciwe, cariko kirinjira mu bukene butagira izina. Aho niho yakuye amazina y'amatazirano nka Grace Gucci. Gucci akaba ari izina rya sosiyete ikora imyambaro izimvye yo mu Butaliyano canke se Fast Shopper, umuguzi wa mbere mu kibanza ca Fast Lady. Uko gukunda ibisangana rero Grace Mugabe yabifatanije no gukunda amahera maze arigarurira ibisata mu vy'ubutunzi. Mu mwaka w'ibihumbi 2014 Grace Mugabe yandikishije muri kaminuza ya Zimbabwe, maze mu mezi 2 gusa baca baramuha impamyabushobozi ya doktora, urupapuro rw'umutsindo ubundi rusaba imyaka myinshi y'amashure. Guhera mu mwaka w'ibihumbi 2014 Grace Mugabe yinjiye muri politiki, arongora umuhayo w'abakenyezi wo mu mugambwe ZANU-PF urongoye ico gihugu. Yirukanisha mu mabanga icegera c'umukuru w'igihugu Joyce Mujuru, yavuga ko ashaka gusubirira Mugabe, amusubiriza Emerson Mnangagwa. Uko iminsi yahera niko Grace Mugabe yateye agira inguvu nyinshi mu butegetsi, ashinga ishami ry'abamushigikiye ryitwa G40, no kuvuga urunganwe rwabo babaranwa mu myaka mu gihe abategetsi benshi barabatama. Muri ico gihe nyene Emerson Mnangagwa nawe yashinze ishami ryitwa Lacoste, maze baba barahanganye na Grace Mugabe kubijanye n'uzosubirira Robert Gabriel Mugabe yari karasaza. Mu mwaka w'ibihumbi 2017 urwanko rw'ayo mashami abiri ya ZANU-PF rwagezeho batangura gutukana ku mugaragaro, ari naho havuye irindi ritazirano rya Grace Mugabe bamwita Disgrace Mugabe kubera ibitutsi bidasanzwe vyava mu kanwa kiwe. Umwaka nyene icegera c'umukuru w'igihugu Emerson Mnangagwa yamenyesheje ko yahawe ishano muri Munyonyo, naho aca arakugwa amabanga bivuye kuri Grace Mugabe. Grace Mugabe yari yiteze kugenwa ku bicegera c'umukuru w'igihugu, no kuvuga icegera c'umugabo wiwe Robert Mugabe. Muri Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2017 Emerson Mnangagwa yarahungiye muri Afrika y'Epfo atinya kwicwa. Iminsi mike cyane kwigenekerezo ya 17 Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2017 igisirikare ca Zimbabwe kiba kiratembagaje ubutegetsi bwa Perezida Robert Gabriel Mugabe yari amaze imyaka 37 ku butegetsi. Kuva kwigenekerezo ya 19 Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2019 Grace Mugabe n'ishami ryo rya G40 barirukanywe mu mugambwe ZANU-PF mu gihe Emerson Mnangagwa we yashizwe mu kibanza c'umukuru w'igihugu. Bamwe bati inyota y'ubutunzi n'ubutegetsi vya Grace Mugabe nivyo zakwegeye umugabo wiwe Robert Gabriel Mugabe aratembagazwa kandi yafatwa nk'intwari y'ico gihugu ca Zimbabwe. Reka tugaruke no kundi yitwa Imelda Marcos. Mu mwaka w'igihumbi 1953 umushinga amateka muri Philippines yitwa Ferdinand Marcos yubakanye n'inkumi yitwa Imelda Romualdez.
Imelda yari yatowe nk'umwigeme wa mbere mwiza w'ico gihugu Miss Philippine yari maneke, akaba n'umuririmbyi mu bubare. Imelda yahavuye rero afasha umugabo kumenyekana mu gihugu cyose kugeza n'aho atorwa kuba umukuru w'igihugu ca Philippine mu mwaka w'1965. Ferdinand Marcos yarasubiriye aratorwa mu mwaka w'1969, mu nyuma acarafuta ibwirizwa shingiro y'ububasha bwo kuguma arongoye igihugu. Imelda Marcos yari umukenyezi akunda cyane amafaranga, imyambaro izimvye n'amabiju azimvye cyane, agakunda n'ubutegetsi. Kuba umupfasoni w'umukuru w'igihugu rero vyonyene ntivyari bimukwiye. Mu mwaka w'1975 yagenywe kuba buramatari w'umugwa mukuru Manila, igiti kitari gisanzweho, maze arayirongora gushika intwari itembagajwe mu mwaka w'1986. Kuva mu mwaka w'1978 gushika mu mwaka w'1984, iruhande yo kuba umupfasoni w'umukuru w'igihugu no kuba buramatari wa Manila, Imelda Marcos yagizwe umushinga amateka. Ayo mabanga yose yafatanije no kuba umushikiranganje w'uburaro kuva mu mwaka w'1978 gushika mu mwaka w'1986. Nivyo ntivyamukwiye. Muri ico gihe nyene yagenywe kuba ambasaderi extraordinaire et plenipotentiaire, ajejwe gukwiragiza ishusho nziza ya Philippine mu makungu, ivyamaye kugendera ibihugu bitari bike mw'isi. Imelda Marcos yari yitwa kandi umugira neza, afasha abana n'abakene. Gutyo yararongoye amashirahamwe atari make, bivugwa ko yamufashije kwema miliyari y'amadolari aja kuyanyegeza mu Busuwisi. Amatungo ya Imelda Marcos ntiyagira uko angana, nk'uko be n'umugabo batatinya gusesagura amatungo y'igihugu. Mu mwaka w'1979 be n'umugabo bakoresheje miliyoni 5 z'amadolari mu ngendo bagize muri Amerika, mu Butaliyano na Denmark. Mu mwaka w'1983 Imelda Marcos yakose indege imujana muri Australia kuzana umusenyi ashira kuri plage yiwe bwite muri Philippine. Mu myaka za 80 be n'umugabo baguze amaziburaya na Amerika mu mamiliyoni menshi y'amadolari. Imelda Marcos yavuga ko atunze ibirato 3,000 vyo kwambara. Ibintu vyari vyifashe gutyo kandi mu gihe igihugu cari cyuzuye ubukene, amadeni y'igihugu yari umurengera. Izo nizo zatumye ubutegetsi bwa President Ferdinand Marcos butembagazwa n'abanyagihugu muri Ruhuhuma umwaka w'1986, asubirizwa n'umutambukanyi yitwa Crazo Aquino, umupfasoni wa Benigno Aquino yagandaguye n'ubutegetsi bwa Marcos mu mwaka w'1983. Tukagaruka hakujya y'Akanyaru, ahane mu gihugu cy'u Rwanda, Agathe Habyarimana. Mu mwaka w'1973 umushikiranganje wo kwivuna abansi w'u Rwanda General Juvenal Habyarimana yaratembagaje ubutegetsi bwa President Gregory Kayibanda. Mu myaka yakurikiye umukenyezi wa Agathe Kanziga yateye agira ingufu nyinshi mu butegetsi bw'umugabo wiwe. Ubuyinga yakoresheje bwabaye bwo gutuma umugabo wiwe agena abasaza we n'abavyara we mu nzego zihambaye z'igihugu, bongera kandi bagifatira mu minwe ibice bikomeye by'ubutunzi bw'igihugu. Ako gagwi k'inshuti za Agathe Habyarimana zigaruriye ubutegetsi bakita akazu. Mu myaka ya za 80 ni habagize akazu batangura kuvugwa cyane mu rudandazwa rwa magendo no kunyenura amatungo y'igihugu. President Habyarimana vyamunaniye gufata ingingo zo guhana ku kagwi, ibica bituma ubutegetsi bwe butangura kujegajega no kwidogerwa. Biza kunyuka rero mu mwaka w'1990 FPR itanguje intambara. Mbere bamwe mu bahoze bakomeye mu butegetsi kwa Habyarimana bifatanya n'abaroberi. Akazu kabonye intambara ikomeye ahorana na demokrasi bakaba benshi, kaciye gafata intumbero yo gukomeza urwango rufatiye ku moko, gakoresha imyimenyerezo ya gisirikare rwaruka bisi intera hamwe n'impuzamugambi. Ubwo rwanko rero rwashikanye u Rwanda kuyonya bwoko ryakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, nkuko vyagenza ahandi. Ukwiganza k'umupfasoni w'umukuru w'igihugu n'akagwe kiwe vyakweze itembagazwa n'ihera burundu ry'ubutegetsi bw'umugabo wiwe, nkuko benshi bagiye barabigarukako. Ubu rero akaba ari bumwe mu burorero bwagiye bugaragara cyane bw'abakenyezi bagiye badodobereza abagabo babo mu mabanga. Abagabo babo bakaba ari bo bari barongoye igihugu. Nimugihe kandi tutokwibagirwa tutongeye ko uyu mukenyezi mu bakegwe n'abakenyezi babo, tukiyongera ko President Ali Bongo wa Gabon. Kuva President Ali Bongo agize isanganya ry'ingwara bita accident vasculaire cerebrale, ubushobozi bwe bwaragabanutse cyane.
umukenyezi we rero Sylvia Bongo Valente nawe yahakuye ubushobozi budasanzwe, benshi bari basigaye bafata ko ari warongoye igihugu. Intambara ya Sylvia Bongo yari yo kurondera ko umuhungu wiwe Nuredi Bongo azoca asubirira se. Ivyo navyo bikababaza ibindi bihangange vyo mu muryango wa Perezida Ali Bongo. Mwomenya ko se wa Ali Bongo ariwe Perezida Omar Bongo yari yatwaye Gabon kuva mu mwaka w'1967 gushika mu mwaka w'2009. Yagiye asiga abana 54 yemeye n'abandi benshi atemeye. Muri abo rero harimo umuke bakomeye wa Perezida Ali Bongo yitwa Pascaline Bongo. Uyo ari mu baterekwa ubutegetsi bwa Sylvia Bongo n'abana biwe, agakweka ko yafashije abatemagaje umusaza we. Sylvia Bongo yari umukunzi w'amahera w'imyambaro izimvye cyane n'ubutegetsi. Nyuma y'itembagazwa ry'ubutegetsi, abaperezida bashasha bavuze ko hafashwe amahera y'aba miliyaridi 4 y'amasefa yanyegeje mu kabati muri coffre-fort y'umunyamabanga wiwe. Uyu mukenyezi yahora avuga ko mu munsi umwe gusa ashobora kugura imyambaro na za bijou vyo miliyoni y'amafaranga y'amanyaburaya, hafi imiliyaridi zitabarika z'amarundi. Ali Bongo na Sylvia Bongo bakekwa ko banyegeje hanze amahera arenga umuriyaridi w'amanyaburaya. No kuvuga Sylvia Bongo akabavuka mu gihugu cy'Ubufaransa. Iyi nkuru ikaba yongera kandi kuzindi nyinshi zijanye n'abakuru b'ibihugu bakwegeye n'abakenyezi babo kubera guhahamira amafaranga n'ubutegetsi. Igihe cyose umupfasoni n'umukuru w'igihugu arondeye gusangira ubutegetsi n'umugabo wiwe, agashira imbere inshuti ziwe mu kwigarurira ibisata vy'ubutunzi n'ubutegetsi, agahamira kurundarundanya ibifaranga, akitwararika kwambara imyambaro iciye amamiliyoni, vyose biruhira gukwegera umugabo wiwe. Rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke s'abone niba utarafyenda ko kugira ngo tushikikanwa nadushikiriza usangiza amakuru bagenza aho bari kugira ngo nabo baje barabo ba mbere bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, yaba muri politike, agataya akazi na muntu, imigenderanire n'andi makungu ndetse n'ibindi byinshi babiriko biravugwa bigezwe ko. Numuza TV Imana bahezagire amakuru n'ibiganiro tubashikiriza vyo birabandanya.